Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi araganutse ava mu rugendo kw'izina rya leta yagize mu gihugu ca Guinea Bissau aho yaragiye mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire ihari hagati y'igihugu ca Guinea Bissau n'igihugu c'u Burundi na cane cane ko abarundi bayamaze bati agafuni kabagara ubumwe na karenge ariko kandi asubiriza mu ndumane mugenzi we umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau aho twibuka neza ko yagendeye igihugu c'u Burundi mu kwezi kwa Rusama uno mwaka. Ugo rugendo rero rwarahaye akaryo banye n'icubahiro bakuru b'igihugu ko gusubira kuganira ko kungene ubucuti bwifashe imigenderanire uko bimeze bariha n'ihangiro ryo kwitsimbataza kurusha eka no gutsimbataza ubucuti hagati y'abene igihugu b'ivyo bihugu ko ari bibiri mu kugaragaza rero iyo ntumbero n'ingingo bafashe yo gutsimbataza ubucuti haratewe ko umukono ku masezerano atatu. Isezerano rya mbere akaba ari ryo gushigikirana muri rusangi, iryo naryo rikaba ryugurura imiryango ku yandi masezerano yo gushigikirana mu bisata bitandukanye mw'idonido. Haratewe ko kandi umukono ku masezerano yo guhanahana ivyumviro kuvyerekeye politike be n'imigenderanire. Harategwa ko kandi umukono no ku masezerano yorohereza uruja n'uruza rw'abene gihugu ba Guinea Bissau be n'abarundi atagisabwe kugira ngo binjire mu Burundi canke abarundi ngo binjire muri Guinea Bissau. Ayo masezerano rero akaba nayo agiye korohereza ivyo bihugu ko ari bibiri gutsimbataza imigenderanire. Muri uwo mubonano abakuru b'ibihugu uko ari babiri barasubiye kandi gushimangira yuko bagiye gufatana mu mugongo, bagiye kubandanya batsimbataza ubumwe na cane cane mu migambi yo mu karere be no kuvyerekeye ibibazo bimwe bimwe bihanze isi ku rwego mpuzamakungu. Baragarutse ku ruhara ntangere biyemeje gukora kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare muri Afrika, haba muri Sudani, muri Sahel, muri Republika yani intwaro rusange ya Congo eka n'ahandi hose ku isi. Bariyemeza kandi no kubandanya bunze ubumwe bafatanye amaboko mu guhagaranira inyungu z'ibihugu vyabo mu manama mpuzamakungu. Urwo rugendo rwarahimbaye cane umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau eka n'abene gihugu kuko bamwakiranye iteka ryinshi cane be n'imigigwa ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru igaragaza iteka ridasanzwe iyo bakiriye umushitsi byo twokwita les honneurs militaires. Mu kugaragaza kandi uwo munezero umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yarahaye kw'izina rya Republika ya Guinea Bissau araha umukuru w'igihugu umudari witwa Amilcar Cabral. Uwo nawe akari uwaharaniye kwikukira kw'ico gihugu akaba ari umudari wa mbere w'iteka wa Republika ya Guinea Bissau. Uwo rero akaba yawuhanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'ikimenyetso co gushima no kumukeza ku ruhara rudasanzwe agira mu gutsimbataza ubucuti be n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu n'abene igihugu babo. Uwo mudari nyene icubahiro akaba yawakiranye umunezero be n'iteka ryinshi cane mbere nawe aragaragaza ubucuti n'urukundo Uburundi bufitiye abo bavukanye ba Guinea Bissau. Muri urwo rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi yaronse n'akaryo kandi ko kurahura ubumenyi no guhanahana ivyiyumviro ubuhinga cane cane mu gisata c'amahinguriro aho yagendeye uruganda ruhingura ifu. Mbere arafata n'akaryo ko gutera intege uwo mugwi witwa MC. Aranasubira gushimangira yuko basanzwe bari ku murindi umwe n'u Burundi mu ntumbero yo guteza imbere ibihugu vyabo aho inganda zitezwa kugwira eka no mu ntumbero yuko abene igihugu baronka ivyo bafungura vyinshi kandi bikwiye bihinguwe neza. Muri urwo rugendo nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi yaronse akaryo kandi ko kugendera ahari intatemwa ry'uwaharaniye ukwikukira kwa Guinea Bissau Amilcar Cabral aho yashize ku rugori rw'amashurwe ari kumwe na mugenzi we umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau. Arongera kandi arashira ku rugori rw'amashurwe ku ntatemwa y'uwahoze arongoye ico gihugu le General João Bernardo Vieira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi muri urwo rugendo yarahaye umwanya mwiza cane ugwaruka ngo muri ico gihugu aho yagendeye ugwaruka rwari ruri muri kaminuza Amilcar Cabral baraganira barahanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo kubatera intege no kubashigikirana cyane cyane ko asanzwe ari umuhizi
wa mugambi w'ubumwe bwa Afrika yerekeye ugwaruka amahoro n'umutekano. Uwo mujama w'ugwaruka rero nkuko dusanzwe tumwita eka Afrika yose imwita, yararonse umwanya w'impanuro ugwaruka, ararukawurira ubwenge, aragwibutsa ruhara rwago mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, aragwibutsa ko atamahoro ashoboka ataterambere rihari, aragwibutsa ko rutegerezwa kurondera ingene gwibeshaho eka n'ingene rutegerezwa guhingura ubutunzi kama ibihugu vya Afrika bufise kugira ngo ivyo bihugu bishike kwiterambere ibindi bihugu vyo kwindi migabane vyashitseko. Yarabibukije yuko ugwaruka ariko kazoza eka ni nago kubu kugira ngo Afrika itere imbere bihagaze kuri bo, ariko aranabibusa kandi yuko bategerezwa kurondera kugwanya ubukene uko bishoboka kose kandi bikunda kugira ngo abadashaka iterambere n'umunezero wabo bareke kubajuragiza mu bintu bitabateza imbere. Ngo gwaruka gwarashoye kuronka umwanya ukwiye wo kumviriza umujama w'ugwaruka, ariko kandi araboneka n'akaryo ko n'Uburundi busangizwa gwaruka ingene gwabigejeje cane cane biciye muri wa mugambi w'iterambere y'ugwaruka PAEJ, aho mbere n'urongoye ariho yarari arasangiza ugo gwaruka ingene ugwaruka bw'Uburundi bwashoye kuva mu bukene no mu gukoreshwa, ingene batunganije imigambi, ingene babafashe mu mugongo. Uno munsi akaba rugwaruka rumuri muri Afrika, eka aranabemerera yuko biteguye no gushigikira ugwaruka rwa Guinea Bissau kugira ngo nabo bace mu makanda ugwaruka rw'Uburundi baciyemo kugira bashobore kwiteza imbere. Ubwo gwaruka rwa Guinea Bissau gwarashoye kugaragaza umunezero wago wo kubona ukiyago bagiraniye na Sebarundi, aho mbere gwashoboye no guha umukuru w'igihugu c'u Burundi urupapuro rw'iteka kukungene yitanga atiziganya mu gushigikira ugwaruka ku mpande zose. Ubwo rugendo imbere yuko rusozera umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau yarakiriye kandi umukuru w'igihugu barasangira mu karyo kiyaguye ari kumwe n'indongozi nkuru z'ico gihugu be n'abagenzi b'ico gihugu, aho bakuru b'igihugu basubiye kandi gushimangira yuko ubwo rugendo guguruye imiryango kube n'igihugu bagwiza tunga ku banyamitahe kugira ngo ubwo bucuti bazi babukamishe babuvyaza umusaruro gutyo ibihugu bifatane mu mugongo bitera imbere eka n'ubucuti bubandanye butsimbatara.